Muri kino gihe urukundo rwabaye kimwe mu bintu bikomeye cyane mu buzima bwo gwaruka. Hari abasore benshi bavuga ko bigoye kubona umukobwa mu kwizerana ngo mwubakane urugo rwiza. Abandi bati urukundo rwahindutse ubucuruzi, aho umuntu aza gusa iyo hari icyo aronka. Ariko inyuma y'ivyo n'inyuma y'aya majambo yose hari ukuri dukwiye gusesangura tudaciye urubanza umuntu umwe. Uyu munsi rero tubaza kuvuga ibintu bitanu bamwe mu basore bavuga ko bishobora gutuma umukobwa aba aciye amagenga mu rugo rwo kubaka urugo. Ariko kandi ntitwibagire ko urukundo rwiza rwubakwa no kuganira, gutahurana ndetse no gukosorana. Jehova ni Alex Live and Valane, aha ni kuri Intsinzi Motivation, hasangwa ikaze. Hari abakobwa bamwe usanga badasobanukiwe ubuzima umuhungu arimo. Akenshi umusore ashobora kuba afise akazi kamwe gusa, ahembwa rimwe mu kwezi, kandi afise n'izindi nshingano zo gufasha. Afasha umuryango, afasha bene wabo, inshuti n'abagenzi. Ariko kandi umukobwa akama amusaba ibintu umunsi ku wundi: amahera, impuzu, amastories, amatelefone ndetse n'ibintu byinshi. Iyo umuhungu avuze ko ibintu bikomeye, ugasanga umukobwa acarakara cyane, agasongora umunwa, atangira kumubwira ko atakimwitaho ndetse afise abandi benshi ariko yitaho. Nkaho bidahagije, aho niho abasore bamwe batangura kwibaza bati mbega uyu muntu ankunda jewe canke akundira ivyo mfise. Ariko kandi rimwe na rimwe ikibazo kiba muri ya social media, abantu benshi bashaka kubaho ubuzima babona kuri internet kandi atari bwo bushobozi bafise. Urukundo rw'ukuri rurangwa no gutahurana, gufashanya, si ugukamwa nk'inka gusa. Urukundo rwiza ntigubakwa n'amajambo gusa. Hari abakobwa benshi bamwe bavuga gusa amahera, nk'uri ibi n'ibi, tuje aha n'aha. Ariko kandi iyo ugeze ku migambi y'ahazaza, ugasanga ntaco bavuga. Nta project, nta ntumbero canke ivyiyumviro by'ubuzima bw'ejo hazaza abafise. Umuntu aba yibereyeho umunsi umwe gusa. Iyo umwe gusa ariwe afise ivyiyumviro by'iterambere, urukundo rutangura kuremera. Kubaka urugo bisaba abantu babiri batekereza neza kandi bagashira hamwe, bakagwanira hamwe ndetse bagashika ku ntumbero y'ejo hazaza. Hari abantu benshi bakundana imyaka myinshi ariko nta direction y'ubuzima n'icerekezo bafise. Umwe ashaka kubaka urugo, undi ashaka kwinezeza gusa. Nkaho bidahagije, aha niho havamo kubabazanya, gucana inyuma cyangwa gutandukana nabi na nabi. Urukundo rwiza rusaba abantu bavuga ukuri kuva na kera, ico bashaka, ico bipfuza n'ico biteze muri relationship yabo. Uko umuntu atazi yaja, biragorana kumenya hagana, ukashikana abandi kure. Nta rukundo rubaho atacubahiro. Hari abakobwa benshi bamwe badashaka kumviriza, kuganira neza canke gusogwa mu mahoro, gusogwa ku makosa yabo. Iyo umuhungu avuze ico atanezererewe, ugasanga haciye haduka induru n'intonganya. Ariko urugo rwiza kubakwa n'abantu bubahana kandi bumvirizanya. Umwigeme yiyumva ko azoba umupfasoni mwiza arangwa n'umuco ndetse n'ikinyabupfura, guca bugufi, ubwitonzi no kubaha uwo bakundana. Ariko kandi n'umusore akwiye kubaha umukobwa, akamukundakaza, uko kubaha gukwiye kuva ku mpande zombi. Ikizigiro cyo gutuma urukundo rukomera ni iyo umuntu yama ahisha ibintu. Telefone ikaba ibanga rikomeye canke ntihagire ukugamurukiranira ndetse no kugurana imitima buhoro buhoro, ukekirana kugatangura. Aha niho gusambura bihera. Hari abasore bamwe bavuga ati umukunzi wawe akwiye kuba inshuti yawe mbere n'umugenzi wawe. Kuko iyo abantu bategura kubana ubuzima bwose, ukwizigirana kuba ari ikintu gikomeye cyane. Ariko kandi umuntu wese agira ubuzima bwe bwite. Ikibazo kiba ikinyoma kiba cinshi cyane kwizigirana ku kabura. Umwanzuro nuko ubuzima nta muntu atagira amakosa. Imbere yo guca urubanza,
uwo mukundanye umuntu akwiye kubanza kuvugana nawe, kumuhanura, kugerageza gutorera hamwe inyishu ikibazo cyabonetse. Uko rimwe na rimwe umuntu ashobora guhinduka iyo abonye umumwumva, ariko kandi hari relasiyo zimwe zimwe umuntu abona zitamufitiye akamaro. Aho niho gutandukana mu mahoro birashobora kuruta kubandanya mubazanya. Urukundo rw'ukuri ntirwubakwa n'amafaranga gusa canke amajambo meza gusa, rwubakwa no kubahana, ukwizigirana, ugufashanya ndetse no kugira intumbero imwe. Jehova yari Alexis Live Varane, nuko nibaza ndetse nawe vyibazaho gute canke ubibona gute? Dusange muri commentaire dusangize icyiyumviro.